mugabo risubiwemo ico bita loi de finance révisée. Iryo tegeko ishyirahamwe rikuru ryarabikurikiranye mbere nganda babwire yuko twagize no rwandiko tumwikira leta kuko twari twabajijwe hanyuma turatanga ico twita avi. Rero avi twatanze ni nini cyane, twavuze ku yivyinshi twobiheze, mugabo ikintu twavuze tuti budget igomba kubahiriza amategeko. Budget yubahiriza amategeko rero niyishira imbere umwene gihugu, kubimushira imbere naho uduza ubutunzi. Ubu rero twe tubona yuko kugeza ku ino saha ivyo bintu turabishikako ngo tuduze ubutunzi, turacafise budget de consommation. Budget de consommation dufise usanga amamiliyaridi hafi ibihumbi 3, kuko budget dufise ubu uya ni hafi amamiliyaridi arenga imiliyaridi 5, ibihumbi 5 by'amamiliyaridi. Ibihumbi 5 by'amamiliyaridi hafi amamiliyaridi ibihumbi 5 ngo ndabivuga agenda mu kubaho kw'inzego z'igihugu n'abanyagihugu, kandi navyo birakino birumvikana. Ugaca usanga rero ayasigaye agacaja mu byo twita imigambi ya leta. Muri ya migambi ya leta usanga hagenda amwe twita aide au développement hamwe na ntuzenya na deficit, le financement de deficit. Twediko tubibona kuko ajya amafaranga leta yinjiza nikiza gukoresha mu kuba kwa misi yose, nukuvuga ivyigura no guhemba abakozi. Ibijanye rero no guteza imbere igihugu ntibishoboka tugifise un budget comme ça. C'est un budget de consommation. Twe tuvuga tuti leta nito n'amashiga amateka na leta kuko barakorana nibashire itegeko rishira imbere ico twita budget d'austérité, budget gutumika wavubi. Amafaranga acagenda mu bisata porteur de croissance, bije mu mafara mu bisata bigira. Mugabo ingorane hari hacagaruka ca kibazo kimwe twavuga kare, n'abazo yashira mu byo bisata. N'ubu ndabakaruro leta yarageza kigoro kweli, tuvyumvikane, leta yarageza kigoro mu bintu bijanye no gusubventiona imbuto, cyane imbuto z'ibigori. Ico leta yaragikoze, yarakoze igikorwa gikomeye cyo gusubventiona umwavu ku rugero rwa 30%. Ivyo urumva ko ari ibintu bihambaye cyane. Mugabo mugende murabe umwavu leta ya subvention ntuza ngukwire, mwese murabibona muravyumva. Usanga rero abantu babikoramo hari kibazo, ibintu bijanye n'ifumbire, ibintu bijanye n'imbuto. Murabona yuko malgré ko leta itanga amafaranga biragira, mugabo muzorabe nk'ubu muri budget ya leta ku bintu bijanye na subvention bijanye n'ifumbire hariyo hafi mu miliyaridi 300. Mugabo muzogende murabe bagize dépassement hafi ya double, dépassement ya double. Mugabo muracayibaza none muvyo kuri ivyo bintu biraguwa kweli. Mbere aho gendo cyasaba ko ba audit kw'ivyo bintu, habe audit imbere yuko umwaka utangura, habe audit ku bintu bijanye n'amafumbire, habe audit ku bintu bijanye na bijya bintu by'imbuto, kukigoro leta ikora bigaragare neza aho bigoranira, agene bigenda n'ingene bikora, kuko ni programme leta yashitseho. Mugabo ubona ko mu vy'ukuri itariko irafatwa neza kandi cyari kintu gikomeye gose. Ivyo rero bica bivana mu navyo nababwira bijanye na capacité y'abantu bari mu nzego, ubushobozi bafise bwo gutunganya imigambi. Ikindi kintu gihambaye kuri budget novuga nogena ntavuze ni ikintu bijanye na deficit. Burya kija kintu c'ikinogo mwe muguma mubona mwe ni ikintu gisanzwe, mugabo deficit ya hafi amamiliyaridi 500 ikinogo kizakuzibirwa n'amadeni igihugu cyagiye gufata mu mabanke, cyagiye gufata muri BRB bice bimwe bita emission de body trésor. Mbega none mwari muzi ko ubu gihugu gifise kiri ku ideni rya hafi 7 miliyari. Urumva bahera rengeye budget y'igihugu muri 2016 igihugu cyari gifise ideni rya 700 miliyari. Ayo ni dette intérieure. Dette extérieure nayo antuka ari mu mamiliyaridi nahone abiri gucyarenga. Urumva ideni rya hafi 9 miliyari, ideni ryo mu gihugu n'ideni ryo hanze. Ntushobora kuvuga ngo urashobora guteza imbere igihugu, ntibikunda. Tugomba rero gutubikwa